Mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu Radiyoyacu VOA@com, adresi ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni VOA Radiyoyacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiza cha virusi ya corona gikomeje guhangayikisha makungu naho mu mihingo imwe urucanco rwacu rwatanguye gutangwa. Ibihugu bitandukanye navyo bikaba bibandanya gufata ingingo zitandukanye kugira ngo bigikumire. Urugamba ko kukigwanya rugezehe muri rusangi, abahinga barashimishwa n'umuvuduko ruriko. Ivy'incanco vyo bite ko bikomeje kuvugwa ko ibihuha vyinshi. Utu tubazo turatugaruka ko muri sanga y'uno munsi twabatumiriye muganga Arsene nzobandora n'umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga. Muganga Arsene asanzwe icegera c'umukuru w'ibitaro vy'akarere ka kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Muganga Arsene mwakoze kwita ubutumire bwacu, ikaze muri isanga. Aho muri Suède mumeze gutega muganga? Ngaha turakomeye. Nagira nkosore gatoyi. Mu byo nkora sindi icegera c'umukuru w'ibitaro, ndi icegera c'umuyobozi ajejwe gukinga indwara zandukira mu karere. Icegera c'umuyobozi ajejwe gukinga indwara zandukira muri ako karere. Ego murakoze cyane kudukosora. Ikiza ca virusi ya corona ngaho muri Suède cifashe gute? Ngaha muri Suède co kimwe n'ibindi bihugu byinshi byo ngaha i Buraya, kuva mu mpera z'umwaka uheze ibiharuro byari byasubiye kuduga rwose. Ku buryo n'abagwayi bari mu bitaro bari benshi, hamwe n'ibiharuro by'abashoboye by'abitavye Imana. Mugabo ubu turatanguye kubona buhoro ko bitanguye kugabanuka naho bitaragabanuka ku rugero umuntu yifuza. Nuko rero tugarutse inyuma, abatari bake ubu COVID ya 19 bamaze kwimenyera, hariho aho haheze umwaka ushitse abandi renga, ariko muri make imbere yuko twinjira neza mu kinyago cuno munsi mutwibutse ivyiyo ngwara. Ni nyabaki, ifata gute, umuntu ayikingira gute, ibimenyetso n'ivyaha? Ingwara nkuko benshi bavyumvise, umugero yitera ni mugera bita coronavirus. Nayi ubwoko bw'imigera busanzwe buhari mu bisanzwe, hari ubwoko bushika kuri 7. Mugabo twari dusanzwe tuzi ubwoko bune nibwo bwakunda gukarira abantu. Akenshi bugatera ibicurane bisanzwe. Mugabo rero iyi corona yindi, iyi corona hari ubundi bwoko bwa corona bwigeze kuza mu 2003 no mu 2011 na 2. Mugabo bwo bwaciye bugabanuka. Ubu uretse bwoko bumwe bukiza buraboneka mu bihugu by'Abarabu, ubwo bwoko bundi bwaragabanutse. Rero nayo yaje ahitandukaniye n'izindi, uretse ko handura abantu benshi baranagwara bakaremba. Kandi
ibimenyetso biratandukanye gose. Ibimenyetso ni byinshi cyane gose kubera uyu mugera ubiravye ibice byo mu mubiri ufata ni nk'ibice byose byo mu mubiri kuva mahaha gushika amasigo mu nda mu mutwe ni tanke no ku ruhu umubiri. Nibyo rero bituma ibimenyetso ugiye kuraba ucutegerezwa kubitandukanya mu bimenyetso bikunda kuboneka hamwe n'ibindi bimenyetso biboneka rimwe rimwe. Ugiye kuraba ibimenyetso bikunda kuboneka rwose ni ibi byo bifatira mu bice byo guhema. Abantu bashaka kugira nka kujya kw'ibicurane bisanzwe cyangwa ugasanga bamwe biranse ko bahema rwose bagakorora bakababara mu muhogo bagashuha. Hakaba rero n'abandi usanga bagira ibindi bimenyetso, hariho nk'abafatwa bacibwamo gusa. Ibyo twarabibonye ko ari benshi cyane, usanga ari nk'ibice bishika no kuri 15 kw'ijana. Hariho n'abandi rero bagira ihinduka ku ruhu nk'ivyo nabivuze, mugabo bose benshi ibimenyetso byinshi nibifatira mu bihimba byo guhumeka, byo kubabara mu muhogo, gukorora, ko byanka umuntu ko ahema. Rero hakaca haba n'uyundi mugwi kandi niwo munini nihigoreye no kwikinga, n'umugwi usanga ata kimenyetso na kimwe bafise. Abo baragwara bakanduza ariko bo ntibashobore kumenya yuko banayifise. Abo barashobora kwanduza mugabo bo batabimenyetso biboneka bafise, cyangwa ugasanga bagize ibimenyetso bitoyi gose nk'ibivyo nk'ubu umuntu umubajije nk'abo wasanga banduye, hari abo twabaza canke nk'ubu tubasohoye turiko turaba abandi banduye bari mu micungiro yabo, ukatusanga n'abantu bakubwiye ngo ku mugoroba mvuye ku kazi narumvise menetse umutwe, hanyuma ngo nabyutse mu gatondo byaheze. nk'abo urumva bagize ibimenyetso bito bigaca bihera n'ingoga. Rero niho uca usanga no mu vyerekeye kwikingira cyangwa kurwanya bica bigora mu gihe haba hariho nk'umugwi munini ushobora kugenda uranduza batarabimenya. Hanyuma ikindi naco kigoye ni uko usanga umuntu atangura kwanduza, n'abo bagira ibimenyetso batangura kwanduza imbere y'uko bonyene batangura kugira ibyo bimenyetso. Usanga bifata nk'umunsi umwe canke iminsi ibiri imbere y'uko bonyene batangura kumva ko bagize umucano canke batangura kugira ibyo bindi bimenyetso. Hanyuma tukivuga kuri ivyo byo kwandura, baravuga ko wamaze kwandura akagira Imana agakira adasubira kwandura. Vyo ari vyo ga muganga? Oya, birava umwanya uhaciye. Umwanya wa mbere umuntu aravye nko mu mezi ya mbere usanga kenshi badashobora batandura. Mugabo uravye ivyigwa dufise ubu usanga bagize umubiri washoboye gukora abasoda bashobora nko kumukingira nk'amezi ashika nko kuri 8 gutya. Mugabo ubu turamaze kubona abantu bagwaye kabiri n'aho atari benshi, kubera naho bandura nk'abo baba bagwaye irgira kabiri akenshi usanga bataremba nk'uko baba baragwaye bwa mbere. Usanga hariho ibimenyetso by'abo basoda bisigara mu mubiri ku buryo bica bitangura gukora n'ingoga, bikagwiza abasirikare mu mubiri batuma bishobora gutuma bataremba. Ego. Muganga Arsene Nzobandora, mukanya mutangura mwatubwiye ati ino corona nubwi hari zatanguye mbere, ubu haravugwa n'indi corona yindi y'ubundi bwoko bushasha yatanguriye mu gihugu c'Ubwongereza. Iyo nayo imeze gute? Itandukanye he n'iyi dufise ubu? Mu bisanzwe izi ngwara z'imigera nka zose, ego, ni ingwara zisanzwe tuzi ko zihindagurika. Zirahindagurika rwose ku buryo usanga zimwe zirashobora guhindagurika zigatuma ubukari bugabanuka, izindi ugasanga zirahindutse ubukari burongerekanye, zishoboye gukwiragira byoroshe. Uravye nk'izi zindi ziriko zirahindagurika ahanini yatanguye kuvugwa ubwa mbere niyo mu Bwongereza, hanyuma haratangura kuvugwa iyo babonye muri Afrika y'Epfo n'iyindi babonye muri Brazil. Icyo usanga gihinduka ni ibice by'uwo mugera, ibice bimwe bimwe usanga byahindutse ugerageje kuraba ni yari hasanzwe. Nk'iyo mu Bwongereza yarahindutse mugabo yo uduce twahindutse, uduce twinshi uravye iyindi yari isanzwe iri kwiragira mu bihugu. Mugabo uko ugenda uraraba rero usubiye mukacuraba nk'iyo muri Afrika y'Epfo usanga nayo yarahindutse gose, iyo muri Brazil nk'uko nyene ugasanga hari ibice by'uwo mugera byahindagurika.
hama iyo tuvuga guhindagurika nk'abaganga ngira ngo mwebwe murabitahura ariko nka twebwe usanga bigoye kumva ni ukuvuga ko iza ari kwa kundi nyene igahindagura ibimenyetso ihindura iki ihindura ubukari mu bisanzwe uko umuntu agwara ko ntibihinduka usanga umuntu agira ibimenyetso bimwe gusa nk'ivyo onye by'uko ica yandura umuntu aca yandura canke akandukiza abandi byoroshe nibyo twe turabaganga tuca turabira ko tuti nk'uburavye uwo mugero ukuntu uba umeze hariho nk'ibice by'umugero ari byo usanga bifata ari byo byinjira mu mubiri igihe umuntu kugira yandure nako gace rero ko uwo mugero agahinduka iyo gahindutse rero hari naho usanga gahindutse ukuntu gaca kagwira n'ingoga gagatuma abantu bandura byoroshe cyane kagahinduka mu bundi buryo butuma katinjira mu mubiri byoroshe naho rero usanga indwara itanguye kugabanuka mugabo urumva amahirwe yabaye make kahindutse ku buryo ahubwo kagwiza ubukari kakinjira mu mubiri bikoroheye. Hanyuma ni ubwoko bwatowe inyuma yaho hari hamaze kuboneka icizere c'incanco zitandukanye za Moderna n'izindi ubwo rucanco ruriko ratangwa izo ncanco ziriko ziratangwa ubu zaba izikorerwa muri Amerika zaba izikorerwa mu Bwongereza n'ahandi zikogwa ku buryo zizoshobora guhangana nako n'ubwo bwoko bushasha canke hazocasura hakorwa ibindi vyigwa. Umuntu ataguma bikurikirana nk'ubu ibyo tumaze kubona nko kubu bwoko bwo mu Bwongereza ubu buramaze igihe ubu turamaze kubona yuko izi candago ziriko ziratangwa zirakora kubwo bwoko ubu ico turiko turarabira hafi dukurikirana ni ubwo bwoko bundi bwabonetse bwo muri Brazil na Afrika y'Epfo aho onye amatohoza aracabandanya mugabo ikindi cizero kiba kihari nuko umuntu amaze gukora urucanco niyo habaye ayo mahindagurika umuntu arashobora kongeramwo agakora urundi rucanco rushobora gufata n'izo hindagurika ziba zabaye ibyo dusanzwe tubimenyereye nko kurya mugera wundi utera ibicurane bikunda gukara mu gihe haba hakanye mu bihugu by'Iburaya nawe nyene urahindagurika nk'uko mugabo umuntu arashobora gukora urucanco rushobora gutuma izo hindagurika umuntu azishiramo rero umuntu aravye izihindagurika ziko ziraba uvuganye nabo bakora izo ncanco barakubwira yuko ati hamwe vyokenerwa bagasanga izi ncanco zidakora kwihindagurika zoba zabaye barashobora nko mu mwanya muto nk'indwi nka 6 barashobora gukora urundi rucanco rufata izo hindagurika mugabo kugera ubu zirya hindagurika ryo mu Bwongereza izi ncanco zihari zirakora. Ko none mwari mwatubwiye ko kino kiza ca virusi ya corona carigeze kubaho nubwo cagiye kirahindagurika gushika nko ku ncuro 7 hama mukamuhejeje gusigura ivy'urucanco ko rushobora gukorwa ku bundi buryo buhangana niyo hindagurika iba ryabaye ya makorona ya kera yahaba yoyo nta ma vaccine yari yararonse ku buryo vyari koroha ko runo rucanco rw'ubu ruriko ruboneka inyuma y'umwaka nabwo rwihutisha gusumba uko vyagenze. Ubwo bwoko bundi bw'amakorona burasanzwe rwose ku buryo umuntu atangorane rutera kuko ni bake nk'izitera ibicurane usanga ari bimwe ibicurane bisanzwe ata muntu akeneye no kuja kwivuza kwa muganga urumva nk'ivyo umuntu ntabishiramwo uburyo ngo yiye gukora incanco zayo ubundi buryo bwigeze gutera ibibazo ni corona yigeze kutogwa mu Bushinwa hamwe no muri bihugu bya Arabia Saudite mugabo nabyo byamaze umwanya mutoyi ingwara yo nyene nk'iyo mu Bushinwa yabaye bwa mbere yaraheze ata ibintu umwanya umuntu aronse wo gukora izo ncanco nico gituma batantoze umwanya wo gukora incanco bagiye ntabyo babaye bakigira abantu bafashwe bamwe barakiza abandi barashengera mugabo urumva umwanya wo kugira ngo umuntu abandanye abikora iyo bikashika nko kuri urugero rwabaye nko kuri iyi hagafatwa ibihugu byinshi hagafatwa abantu benshi aho niyo umuntu atatangura kwiyumvira ukuntu yogwanya ico kiza kuko nk'ibi navyo nyene byatanguye mu gihe tubonye yuko isi yose
yugarijwe. Izo zindi nico gituma umuntu atazishizemo inguvu rero ngo atangure kurondera ivy'incanco. Nta bibazo vyinshi zitera, izateye ibibazo nazo zaciye zihera mu mwanya mutoya. Izo zindi iyo yindi nayo itarahera iri muri biriya bihugu vya Arabia Saudite, usanga ari abantu bakeyi bagwaye, hanyuma bigaca ntivyikwira isi yose canke ibihugu vyinshi mu gihe kimwe. Mbega muganga, mu vy'ubuvuzi nka mwebwe mu bizobereyemo mukaba muri n'abahinga muri vyo, murashobora kubona virusi gitangura ati izo hava itugora kugwanya, canke amavirusi yose atangura co kimwe yamara gushika kure akaza aramananiza? Mu gihe ari ingwara nshasha usanga ari byinshi umuntu atabazi umuntu agitangura. Mugabo urumva ikintu gikuru nuko ibihugu aya mashirahamwe azarahanahana amakuru ku vyerekeye nk'ingwara ziba zadutse mu bihugu. Rero umaze kubona nk'ingwara mu gihugu yadutse hakagwara abantu benshi, hanyuma ukabona itanguye gutandukira ibindi bihugu, aho niho umuntu aca atangura rero kugira ati ibi bintu tubirabire hafi, turaba ukuntu bitobandanya bigwirirana. Ukaca usanga rero nk'abashakashatsi baciye batangura kuja hamwe biga ico kintu ikibituma, naho rero ubumenyi buca buza burongereka. Ego murakoze Dr Arsene Nzobandora. Reka rero tuje ku mirongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bafise ibibazo babibaza. Turafise uwa mbere ni Policarpe, ikaze ku Ijwi ry'Amerika no muri Isanga. Murakoze cyane. Ego uherereye Policarpe? Mperereye mu Rwanda mu karere ka Gicumbi. Mu karere ka Gicumbiro haravugwa amaki mu gisata c'amagara y'abantu. Covid muriko muyigwanya gute? Covid turayirwanya, tubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta. Nanjye nkorera mu mwuga w'ubuvuzi, nkorera mu bitaro nanjye. Ndi muganga. Yego. Muri rusange nyine dupima abantu bakekwaho ko baragize contact n'abantu bafite virusi, cyangwa se abandi bantu bakeka ko bashobora barandurira na cancer ibimenyetso. Ariko muri rusange kuko tuba turi mu bitaro, ntabwo dukunda kubona community cyane, ariko muri rusange nyine amabwiriza arubahirizwa kubera yuko mu Rwanda buri mabwiriza ashyizweho abaturage baribahiriza, kandi nyine bakagerageza kugendera ku mabwiriza. N'ubwo bwose nyine icyorezo gikomeza kuzamuka umunsi ku wundi, ariko amabwiriza akomeza kubahirizwa, dukomeza kwirinda. Haravugwa ahatandukanye nko mu gihugu c'u Burundi ko ibikoresho vyo gupima bidakwiye. Aho onye ko tugize impanuka gukora muri ico gisata birakwiye ibikoresho mupimisha abantu? Yego hano birakwiye cyane. Tubona supplies igihe cyose, tubona ibikoresho ko nkora mu bitaro bya leta, kandi no mu bitaro byigenga mu gihugu hose hari uburyo bwo gupima. Hari ibitaro byemerewe gupima bitewe nyine n'amabwiriza yo gupima bahari, kubera yuko bisaba kuba ufite containment y'ahantu hakwiye ugomba gupimira abantu, hadakwirakwiza icyorezo. Babanza gusuzuma bakamenya ko mu by'ukuri niba aho hantu hatakwirakwiza icyorezo, cyangwa se niba hari koko safety ihagije. Hanyuma bakemera gupima. Hano dufite ibikoresho bihagije cyane cyane mu bitaro bya leta, kuko dufite supplies zihagije. Ibigo nderabuzima byacu nabyo bigira ibikoresho. Rero muri rusange nta kibazo dufite cyo gupima hano mu Rwanda. Policarpe, u Rwanda ruherutse gushiraho amategeko bamwe bavuze ko akaze yo kuguma mu rugo afatirwa cyane cyane Kigali. N'amategeko hari impande zayidogeye, harimo abanyagihugu bavuga ati ntituvyumva igituma bariko baradushira muri guma mu rugo, kandi gisata ca rukera rugendo, gisata c'ingenzi kikaguma gikora. Hari ico ubona bihindura ku banyagihugu iyo babashize muri izo ngingo batazitahura, batazishaka? Abanyagihugu ntabwo bashobora kunyurwa n'ibintu bibagoye, kuko yumvikana yuko amategeko yaje, amabwiriza akaza. Ntabwo abantu bose babyumva kimwe, kuko rimwe na rimwe ntabwo baba bafite ubumenyi buhagije ku cyorezo abenshi. Kandi buri wese nyine wenda aba akunda ubuzima bwo kwisanzura tuba tubayemo. Ariko nyine bari byiza ko abaturage babyubahiriza bakanabyumva, bakumva n'impamvu uko leta ibishyiraho nyine iradusobanurira, tukamenya impamvu mu by'ukuri bashyizeho izo ngingo. Rero njye mbona ntacyo bitwara abaturage, kereka abatabyishimira ntabwo babura. Ariko muri rusange nyine iyo umuntu atekereje neza akamenya agaciro k'ubuzima bw'umuntu, uko abantu barapfa turabibona buri munsi, kandi tuzi neza ko coronavirus kuyirinda ari amabwiriza: gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera hagati y'abantu n'abandi. Ibyo byose rero tuzi ko tugomba kubikora, kandi leta ikaba yarabyizeho, n'abahanga barabikizeho, ntabwo ari umuntu wese ubishyiriraho. Rero haba ari impamvu babishyizeho, mu by'ukuri ntabwo ari uko bashaka kutugora. Abaturage iyo babyumvishe bitugirira akamaro, kandi biragaragara koko.
numvaga wenda ibitekerezo natanga mu by'ukuri ntabwo nifite ikibazo cyo kubaza. Ego urakoze cyane kuri intererano yawe. Mbega none Policarpe ukorera uri muganga yanonoseye ibiki muri rusange? Njyewe nkorera muri laboratoire y'ibitaro. Ego wakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe washatse kudusangiza. Ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rwanda. Mwakoze cyane namwe. Ego turafise na Pascal ku yindi murongo wa telefone. Pascal ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego ndahari naribi. Uherereye Pascal? Ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu. Akabazo kawe? Ruriya rukingo ko twabonetse ese abaturage bagiraho neza, ese ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikenye n'u Rwanda rurimo urukingo ruzabigeraho neza ku buryo abantu bose babageraho? None ikibazo ndi kwibaza, ese ko hari abantu numvise mu makuru nyine agiye atandukanye abantu bafashe ba rukingo ariko n'ubundi nyuma bikagaragara yuko bongera kurwara kandi bararufashe urwo rukingo. Urwo rukingo aho ngaho rwaba rwizewe wenda ntirwaba ari urukingo ariko rukaba rudakingira kuko hari abantu bamara kurufata nyine ugasanga barongeye bararwara kandi bari bararufashe. Ego muganga wumvise utubazo twa Pascal abajije ari mu gihugu cy'u Rwanda. Utubazo nimba Pascal abajije mboneyeho no kumuramutsa Pascal nshima n'ibyo bibazo abajije. Utubazo twiwe ahanini turi mu migwi ibiri ariko arabaza ati none twebwe ini wacu urwo rukingo rudoshika ryari canke mu bindi bihugu biri mu nzira y'amajambere. Nibaza yuko ico kibazo ku ruhande rw'iwanje gihava kingora kwishura kuko biva ukuntu ibihugu bimwe bimwe vyitunganije. Ariko ugiye kubiraba mw'izi ndwara zandukira hariho abantu benshi bakora kugira ngo nizo ncanco zishobore gushikira mu bihugu byose kuko nta muntu ashobora kwikingira izi ndwara abandi badakingiwe. Ivyo rero nibaza yuko uravye mu bihugu byo muri Afrika canke ibindi bihugu biri mu migabane yindi yo kw'isi uretse Burayi hamwe na Amerika, u Rwanda ruri mu bihugu kugera ubu rufise intumbero zo kurwanya umugera, intumbero itomoye. Ni kandi makuru nagiye ndumva aca ku maradiyo nuko nabo nyene babigejeje kuri byo kwiga ukuntu boronka izi ncanco. Gusa ikibazo kihari ni incanco zikenewe n'abantu benshi ku isi yose. Rero bituma aba bantu bazikora ntushobora gukora incanco ku buryo abantu bose bazironkera rimwe. Ivyo nivyo bibazo bica bizamo, naho umuntu yaba afise uburyo bwo kuzigura urashobora kuba ufise uburyo mugabo izo ncanco ntuzironka uko wavyifuza kuko ibihugu byinshi ibi biriko biraronka izo ncanco byatanze amahera izo ncanco no kuboneka zitaraboneka. N'amashirahamwe menshi ariko arakora kugira ngo n'ibihugu bindi bizoronka izo ncanco mugabo umuntu ntashobora kuvuga ryari izo ncanco zizoshika mu gihugu iki canke kiriya. Ikindi kibazo ca Pascal hari ko ngo yoba yarumvise ko hari abafashe urucanco hanyuma baragwara, abaza nuko ati urwo rucanco rurakora. Uru rucanco niho rubitangura gutangwa kandi kugira ngo ufashe nk'izi zimaze kwemererwa uyu mugabane w'i Burayi mu bisanzwe hamaze kwemererwa incanco zibiri gusa, mu Bwongereza nabo bamaze kwemerera 3. Izi ncanco kugira zikore neza bisaba ko baba baguteye incanco kabiri. Nayo rero abantu benshi baronse izi ncanco ni bake barategura ugira kabiri. Rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse urwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura, ivyo nibisanzwe ko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo umuntu aba yifuza. Mugabo uravye nko kwizi ncanco zibiri ya Pfizer hamwe n'iya Moderna, umaze kuronka incanco zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka ushobore kuba ukingiwe ku rugero rwa 94-95%. Urumva rero ibi by'abashoboye kugwara baronse urucanco rwa mbere nibisanzwe kuko ntibaba bararonka, umubiri ntuburakora abasoda bakwiye.
Ego Pascal watomokewe. Yego nasobanukiwe nta kibazo murakoze cyane Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda ubandanye kwikingira corona. Yego murakoze cyane namwe mugira akazi keza. Muganga tukivuga kuri ivyo vy'izo ncanco uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri, hariho incanco nyinshi tumenyereye n'ivyo nko kubana bakiri batonya ukagenda ugafata ugwa mbere ukagenda ugafata ugwa kabiri, ivyo uko unye ino corona ihabwa ico bita amadoze abiri ni kuvuga ko ari kwera ari ingwara ikaze canke ni kugira ni kwera ko urucanco ariho rwari rugitorwa. Uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiriko barakora ubwo rucanco canke umuti. Rero ivyo vyigwa navyo vyabaye kwizi ncanco byashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashoboye kuronka gukingirwa ku rugero ruba rushimishije ni naho batoye yuko umuntu akenera gucandaga kabiri. Mbe abavuga wowe ko runo rucanco rwa COVID-19 rwihuse bagereranya ati n'izindi ncanco umwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cane byaranyarutse. Yego mugabo winjiye mwido nido ukara icahora gituma izo zindi ziteba icatumye zikozwe uzinyaruka niho ucubona neza yuko zakozwe atangorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikorwa uko hariho ibintu ntabanduka tegereza kwisunga uri kurakora imiti canke iz'incandago rero nta na kimwe bigeze basimba gusa icatumye zinyaruka izi ncanco za covid ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashirahamwe ayakora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba. Kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza. Yego. Hanyuma rero ukaca usanga bo bafise iciyumviro ciza bifasha umwanya kugira kuri abo ntibaba bashobora kuzikorera. Utegeza kurondera uwundi mukorana. Nk'abo basanzwe bakora imiti. Abo nabo rero bagaca babanza kuraba ati ivyo bintu twebwe mu by'ubutunzi n'iki ntitwabiteguye ntibirimwo bamurarindira tuzoba turabikoranya. Canke ico ciyumviro ntituzi yuko kizoba kiduha inyungu niyo twashiramwo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba ukaca usanga rero ngaho biratanguye guteba rero. Hanyuma rero niyo bikunze ukaca usanga baragize igice ca mbere co kwiga urwo rucanco hanyuma bakaca barindira ubundi buryo ko buzoboneka kugira baje ku gice ca kabiri. Ivyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure. Nayo ubu rero ivyo rero nivyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga mwizi ntandago kubera hari kiza kiraba abantu bose bagira bati reka dushire ingufu hamwe tubinyarutse ku buryo ivyiyumviro bibonetse mw'uwo mugwi w'abashakashatsi byari byoroshe yuko ayo mashirahamwe akora imiti aca afata ico ciyumviro ati reka tukirabe tucigize imbere kuko nta buryo bw'amafaranga yo gushiramwo nta kibazo bari bafise kuko ibihugu byinshi nk'ibi vy'Iburayi canke ivyo vyo muri Amerika vyaciye bishiramwo amahera hakiri kare. Baciye bashiramwo amahera ufise iciyumviro baca bamuha uburyo ati raba wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamye zahora ziba kubera kugira wemeze ronka urucanco rushasha hari intambuko nkazi niniya nka n'izine utangura kugerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeyi nk'ijana canke amajana abiri hanyuma ugasubira ukaraba yuko abo bantu ugahera ku bakomeye kugira urabe yuko umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uzuragwiza rero abantu ushiramwo igice ca kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice ca gatatu ukaca utangura rero kugira isuzumwa ryaguye ugashiramwo n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hariho abariko barakura hariho abibungenze ntibakunda kubashiramwo kuko
bakunda kuza mu nyuma ntawe ushaka kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze cyo kumwe n'abana gusa umuntu akunda kuraba ucuraba abantu bakiri bato abantu baba bagwaye indwara zimwe zimwe abantu bashaje ivyo rero ni ku gice kigira gatatu hanyuma agacaza igice ca nyuma rero cyo kwemerera rero ivyo bintu byaranyarutse kuba nta ngorane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu byashizemo hakiri kare nico bituma rero ibi bihugu biteye imbere kome bashizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda mu ivyo bihugu kubera urumva barishe bagize avance mu kuriha barishe zitaranakorwa urumva ivyo byose rero byaratumye nivyo byatumye uyu mwanya unyaruka n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona uravye imigwi y'abashakashatsi barakoranye neza cyane rwose ku buryo bose ubona ko bashizemo ishaka kugira ngo ibi bintu binyaruke barabe ukuntu iki kiza cohagarikwa mu mwanya mutoya hanyuma abo nyene bavuga uko baca bagenda bakavuga bati buriya kugira ngo urucanco ruzorabe ko ruzokora neza birashobora gufata n'imyaka 2 inyuma y'igeragezwa ryaho abo bageragereje ko ijana ivyo bikoko vyakozwe izo ntambwe zose mu tubwengo zakoze birashobora gufata imyaka 2 kugira ngo ingaruka zibonekeze ku muntu ivyo vyo ari vyo canke biri muri wa muco w'ibihuha bivugwa ku ncanco ga muganga Arsene incanco hamwe n'imiti yose hariho umuntu atandukanya ingaruka azitandukanya mu migwi ibiri hariho ingaruka zihuta izo urumva uca uzibona mu mwanya mutoya hakaba rero n'izindi ngaruka zishobora gufata umwanya muremure izo zifata umwanya muremure usanga kenshi umuntu atagenda arakurikirana ku bagwayi canke abo baba bakomeye bicandagije ukabakurikirana imyaka myinshi navyo urumva ivyo urumva imiti yose mishasha canke incandago niko bimeze ivyo ntushobora kwemerera uwo muti canke incandago ivyo vyose wabiravyaho aho vyaba bituma haca n'imyaka utigeze uronka urucanco canke umuti mushasha ikintu ca mbere kiba gikenewe kwigwa nizo ngaruka zihuta nizo umuntu arabona ibihinduka kuko bidahindutse cyane gose ucubibona yuko nicohinduka mu mwanya muremure ntibizoba ku bantu benshi nk'uburavye nk'izi ncanco dufate baratubwiye ingaruka zishika hakiri kare bakigiriye ayo matohoza ubu turabona yuko ivyo batubwiye hamwe n'ibiriko biraba ubu bacandaza abantu benshi kuko nk'iyi ncanco ya Pfizer bayemereye bamaze kuyigerageza ku bantu 44,000 rero ivyo batubwira ku ngaruka zishika zihuse hamwe n'ivyo tubona ubu tumaze gucandaga abantu benshi turabona ko atanakimwe ivyo babonye mu ivyo vyigwa n'ivyo tumaze kubona kandi ubu uharuye ku isi abantu bamaze gucandagwa barashika ku miliyoni zirenga 70 yego urumva ku vyerekeye ukuntu rero ziba zimeze nta bwoba abantu bakwiye kugira kuko nari kugira ubwoba yaba mw'iyi mice y'ukwiga izi ncanco hariho aho basinze aho umuntu yogira ubwoba naye ahandi ari uko binyarutse kubera umuntu yashizemo uburyo bikihuta ivyo ni vyiza kugira umuntu ashobore kurwanya izi ndwara z'ibiza Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka dusabe imbabazi cyane ku bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bari mu gihugu c'u Burundi turiko turagerageza kubahamagara mwaduha amatelefone muri menshi ariko ntituriko turabaronka turafise Laurent kundi murongo wa telefone Laurent uratwumva ndabumva akabazo kawe kwa muganga twagutumiriye mama umufurize n'imisi myinshi mumaze kabisa nagumwambaye kuduko mishwasho ukubanza biterwa n'ibihe vya corona tuba turimo biterwa n'ibihe vya corona n'ubu n'amagendera ndiko ndagitunganya ndi muhiri wanje ariko kabisa ubwo rero ndana mu nkambi ya Mahama mu Rwanda ibintu dukora rero corona kabisa bane tumere nabi cyane ariko nibisanzwe nyene gahunda guma mu rugo bigake
oro kibino badukona cyakubera mu ndashaka muganga cyakoma batese ko bari kuvuga ngo wagiye kuboneka ngo urukingo ruzaza byari ese ruhari cyane ruhari ntabwo nari mfite muganga yari yabyishuye ko gatonya reka nkumbure ngira ngo amakuru ntagushikira cyane muganga Laurent arabaza ko urukingo ruhari mwari mwabivuze cyane gose mumubwire muri makenya ego inkingo zirahari kandi hariho n'izindi nshasha zizoza ziraboneka hariho izigeze kure uravye zimaze kwemegwa mu mice y'isi itandukanye hageze ku ncanco 11 hariho n'izindi nka 20 zidasigaje umwanya muniniya kugira zemereke hanyuma ibyo gushika mu bihugu rero bitandukanye nabyo ikibazo kihari ni uko izo ncanco zikenewe n'abantu bose bari kwisi uravye rero bica bigora ntibashaka gukora incanco zikwiye bose mu mwanya umwe nico gituma hariho abazoronka ubwa mbere hariho abazoronka batevye ikindi kibazo ni uko ibi bihugu biteye imbere byarishe izo ncandago zitarakora uca usanga rero uravye incanco ziriko zirakorwa usanga amadozi arenga ibice 50% aja mw'ibi bihugu vya Buraya hamwe na Amerika uburyo rero bicisha usanga naho haba abantu uravye abantu bari kw'isi haba abantu batarenga ibice 15% z'abantu baba kw'isi mugabo ukaca usanga rero ibice birenga 50% by'incanco zihari zigiye muri ivyo bihugu urumva ivyo bintu nivyo hari amashirahamwe menshi ariko aragerageza kugira arako ko vyokosorwa kugira abantu bose baronke incanco kuko ikiza cateye kw'isi yose mu kukigwanya nuko abantu bose bashobora kuronka izo ncanco rero umunsi zozoshika hiyo ntawo nomenya birashobora kuba mu mpera z'uyu mwaka cyangwa ugasanga bibaye mu mwaka uza yego kandi murakoze muzakomeze muri mutwita tutanga amakuru mugize neza urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho Laurent na wewe yego mugira umunsi mwiza murakoze ramwe Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise na Benoit ku yindi murongo wa telefone Benoit ikaze ego uherereye hega Benoit ni mu Burundi amatelefone yanyu yari yatwankiye ariko turabaronse akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye ku vya COVID-19 akabazo kanje kubaza ubuntu bw'ubufukamunwa badanga yuko butaba buri infecte kumenga usanga bunyuranye n'amategeko kuko n'abantu usanga babukora uko bishakiye ushaka kuvugaye none nk'abaganga bariko babiraba canke abaspecialist mu bintu vy'indwara bariko bihweza iki kiza babona kizorangira ryari reka tumuhe umwanya kwishure muganga murumvise ibibazo vya Benoit here amaje neza na neza mu Burundi ndi mu ntara ya Cankuzo muganga Arsene ego ndakuramukije Benoit amahoro utubazo natwumvise bari kubaza twerekeye udupfukamunwa hamwe n'ivyerekeye iki kiza kizohera ryari ivyerekeye udupfukamunwa hari udupfukamunwa dutandukanye turi ubwoko bwinshi hariho nk'udupfukamunwa tujya umuntu ashona mu bitambara agakora tujya urumva tujya urumva ni utuntu ushobora kumesa ugakoresha kenshi mugabo natwo ahanini usanga dukingira yuko wewe dufata ufise nk'ijya migera uri kurahumeka utanduza uwundi mugabo wewe uhuye n'uwundi atakambaye aguhumekeye ko urashobora kwandura byoroshe utwo rero dutandukanye na tujya dupfukamunwa uhora ubona abantu bakoresha kwa muganga tujya dupfukamunwa two kwa muganga tujya tuba turakingira uwukambaye hanyuma nawe ntashobore no kurungika ibyahumetse ngo bigenda ari byinshi ku bantu baba bamwegereye mugabo tujya natwo ntushobora kudukoresha kenshi kwinshi usanga udukoresha amasaha 3 canke 4 ugaca uduhindura mugabo nk'utwo tundi umuntu ashobora gukoresha kenshi amesa utwo n'ibisanzwe watumeshe umugera ntugumamo
hanyuma ikibazo kigira kabiri naco ikibazo kigira kabiri naco iki kiza umuntu ntashobora kuvuga ati kizohera ryari. Intumbero nyamukuru kugira umuntu ashobore kukigabanya kugira ubuzima busubire kuba uko bwari bumeze kera, niba umuntu ariko arakora kw'incanco ziriko ziratorwa, hasigaye yuko umuntu azogerageza izo ncanco zigashikira abantu benshi bashoboka kugira uwo mugera ureke kuguma utembera mu bantu. Nibwo buryo bwonyene bwo kugira ngo umuntu ashobore yuko kuraba ukuntu iki kiza cohera hakika. Naye ahandi nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ati kizohera ikwiye itariki mu mwaka umwe canke ibiri, naho bishobora gushika ugasanga nk'izi ndwara z'imigera nyinshi zirashobora kuguma zitembera mu bantu. Iyo abantu benshi bacandaze usanga atari benshi bagwara ngo barembe. Urumva naho hamwe bishitse abantu bakicandagiza, naho usanga uwo mugero uriko uratembera mu bantu, usanga ata abantu baremvye ngo baje mu bitaro canke ngo tubabure bitaba Imana. Rero nico bituma mu ntumbero yo kurwanya iki kiza, ikintu gikomeye kizoba mw'aya mezi akurikira no mu mwaka ukurikira ni ibi by'uko abantu hategerezwa kuboneka izi ncandago ziriko ziremegwa, abantu bagashobora kwicandagisha kugira umuntu ashobore kugabanya iki kiza. Ndashobora kubaza kandi kabazo. Yego mwe. Shobora kubaza? Ego duga kwijambo. Uku kuntu twumva ati Kigali bari muri lockdown, ayo kasanga ku munsi bama batangaje abanduye ku munsi canke abapfuye, ukazisanga mu Burundi natwe nta lockdown turimo, ariko ukazisanga nta bantu bariko bandura canke wumva ngo umuntu yapfuye. Byoba biva kuki? Iki kiza aho kigoreye urumva ibimenyetso byacu biratandukanye. Hariho n'abantu bagenda bagifise atakimenyetso na kimwe bafite. Rero nico gituma uca usanga rero hariho bamwe usanga atabagwayi benshi bafise, abandi ugasanga bafise benshi. Mugabo rero ibyo uwafise abagwayi benshi ubu hari naho uzosanga ejo nawe bagabanutse nawe bagwiriye ku ruhande utumbereyemo. Ibi by'uko rero umuntu atugara canke agira iki, nico kimwe na twebwe nk'iki gihugu ntuyemwo ntitwigeze twugara ngo tugire nk'uko ibindi bihugu iburaya bagize. Mugabo twararonse abagwayi benshi, mugabo ntibabaye benshi ku rugero rw'ibindi bihugu vyo mu mugabane wa Buraya. Urumva rero ibi by'indwara nihigoreye, ifise ibimenyetso bitandukanye. Hariho benshi bashobora kugenda ata bimenyetso bafise, hariho abaremba gose, hariho n'abagwara bikamera nk'ibicurane bisanzwe, abandi bakameneka umutwe umunsi umwe. Urumva niho bigoreye, ntushobora kubwira uti ngaha hanye bimeze uku, hariya naho bimeze gutya. Ni nk'uko nk'aho utuye mu Cankuzo ushobora gusanga ata mugwayi n'umwe mufise, mugabo wagenda nk'Ibujumbura canke Igitega ugasanga abari ku musego n'amajana. Urumva umuntu rero mu gihugu mu gutunganya inyisha atanga azararaba ibyo byose. Rero nk'ubu unyi Burundi naho abagwayi bahari ko matari benshi, nico gituma nabo batugara, kuko ugiye kugara uca usanga ibyo byo kugumiza abantu mu rugo uca usanga biteye ibibazo byinshi gusumba ibibazo indwara iri kuratera. Ubundi ibyo rero ari umuntu ajejwe gufata ingingo z'igihugu, ibyo nivyo umuntu araba. Rero ntimuze muraraba ngo ngaha bagize ibi, ngo ngaha natwe ntituriko tugira ibi. Ababijejwe nivyo bakurikirana, ibiharuro nabo nyene barabifite. Ugiye kuraba mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, ndazi yuko babiraba kujya abahandi babiraba kundwi baba bafise abanduye, baba bafise n'ibindi biharuro. Hanyuma urabona ko nabo nyene ubu unye hari izindi ngingo bagiye barasohora nk'ivyerekeye ibyo kwambara agafukamunwa, gusubira gupima abantu ku bwinshi. Harya ni kubera bari babonye hari ikiriko kirahinduka, nuko umuntu asanzwe akurikirana izi ndwara zandukira. Mugabo rero ico nashaka kugarukako nuko mutoza muraraba ngo ngaha bagize ibi, hariya bagize ibi. Umuntu azaragira aratanga inyishu ko byabonye ariko arakurikirana, kuko ngabo bugaranira bakabagumiza mu nzu atamugwayi, mudafise abagwayi benshi canke ibitaro bitariko birarengerwa,
usanga mu nyuma abishwe n'inzara aribo benshi gusumba abishwe na corona. Ubundi ivyo byose nivyo umuntu azararaba agereranya. Okay. Watomokewe Benoit? Ego natahuye. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho icankuzo mu Burundi. Namwe murakoze. Ego. Turafise n'uwiyise mukundwa wa Yezu kuri telefone, ikaze mukundwa. Mwiwe cyane. Ako kazina ni gwawe canke nakamatazirano? Namatazirano mugabo icari jana na preno ari Desire. Ego Desire uherereye he? Ibujumbura. Twagutumiriye Dr Arsene asanzwe akorera imirimo yiwe mu gihugu ca Swede kugira ngo aduhe umuco ku vya COVID-19. Umwanya ni gwawe. Ego cyane kamanda mutse muganga we arasa kanya kugira ngo akije tubwiye kujanye ni mugera coronavirus. Mahoro cyane. Murakomega muganga. Nukuri turivyo. Mubona gute tuzohaba ego turaho twashima umukama. Akabazo kawe? Dog nako mvuga nti. Iyi pandemic coronavirus iri très ravagable mu isi yose. Ntitutahura neza none ni gute dushobora kubirengera nubwo avuga ko ari kwarondera incanco ugasanga izo ncanco kwaronda zishobora kugerageza gukwira mu isi. Nkuko nabivuze kare, iyo niyo ngorane ihari mu gihe hari indwara ibisagirije abantu bose ku isi icarimwe. Uca usanga nk'ibi bigo bikora incanco ntibashobora gukora incanco zikwiye ku buryo nk'ubunye umuntu aca akora incanco zikwira abantu bose. Bizofata umwanya munini. Mugabo intumbero nziza yo kurwanya mene ubu bwoko bw'indwara nuko umuntu acandaga abantu benshi bashoboka. Nako mvuga ati none nk'igihe bitoshika izo ncanco ntizigera kuboneka mu isi. Ubona ko nabo bariko barazikora bariko bakorera ubusa. Narya tona ko umenga covid uyo isa nigeze ku rugero rugira kabiri yaje ubwa mbere ito bifite ubukazi nk'ihari ubunye. Yego ikintu umuntu ariko arakora ubu mwaya mashirahamwe atandukanye niyo kugerageza kugira ngo abantu ku migabane yose y'isi bashobora kuronka izi ncandago izi ncanco niko kazi nyamukuru bariko barakora. Mugabo urumva ikindi naco incanco ziriko ziraboneka n'ubwoko bwinshi buriko buraza. Nibaza yuko ico kibazo kizoza kiratorerwa inyishu buhoro buhoro. Kuko dufatira kuri ico muvuze ko zozaza buhoro buhoro. Ugasanga aha muri bihugu by'iwacu bariko baratubwira bati twambara agafukamunwa tukarabe kenshi gashoboka. Mugabo ugiye kuraba abahinyi bavyerekana transmission ya virusi COVID-19 usanga uko byogenda kose nubwo twokwambara ubwo bufukamunwa tukaraba kenshi gashoboka dushobora gusanga twabyanduzanye kandi ku rugero runini cyane. None umuntu ahanini cyo ntigumere cyo bicaye. Ikintu ca mbere kugira umuntu yikingire n'ivyo bibiri waruhejeje kuvuga, kwambara utwo dufukamunwa, gukaraba. Hanyuma ikindi naco ibi by'uko abantu benshi badahurira hamwe canke iyo muhuriye hamwe naho mugahana umwanya hagati ya ico nico umuntu ateza guherako. Hanyuma ikindi naco ibi nkuko nabivuze ibi by'izi ncanco aho bigoreye nuko hari ibi bihugu byifise byashizemo amafaranga izo ncanco zitarakorwa. Nico gituma rero bobo nk'ubu unyama 50% y'incanco zimaze kwemerwa. 50% y'incanco zizoja mu bihugu byabo. Nawe uravye abanyagihugu babayo bari munsi ya 15%. Ubu rero abantu ko bariko barakora ku isi bariko bararondera ukuntu abantu ku isi boronka hakaba igabanganya z'izo ncanco ku rugero rwiza kugira ngo imigabane imwe y'isi ntiyigungireko izo ncanco kuko nabo nyene barabizi. Nkamwe bwe muri abaganga mugiye kuranga abaganga b'Abanyafrika tazwe dufite abahinga benshi mujya no kuvura siture maladie virale.
none nkamwe nk'abaganga b'Abanyafrika ubona mweho muri ko murafasha iki ntimwoshobora kuja hamwe kugira ngo namwe mwumve ko mushobora gutora incanco za covid zoshobora gukorwa ku mafaranga make mu bihugu byacu byo muri Afrika kugira ngo twe n'Abanyafrika twikingira rya nk'uko bivuze usanga abariko bakora inkanzo zirakorwa cane zivuzwa n'abahe bihugu bitunze. Ubundi ibyo ni byo ko Abanyafrika canke ni naho bofata nk'ivyo bihugu byo mu karere bikaja hamwe kugira bishobore gutorera ibibazo bisanganywe nibyo umuntu ahanini yifuza. Mugabo urumva nk'ibinye kw'iki kibazo dufise ubu sinibaza ko umuntu ashobora kuronka umwanya n'uburyo bwo kubaka nk'ibigomeni ibyo kugira bikore. Ikizoba nuko n'ijya migambi yindi yahora kuko urabona hakibanza hariho izincanco baha abana n'iki umuntu azokoresha mene ubwo buryo kugira ngo naho nyene incanco ziboneke kuko nibaza yuko ibi bihugu bitunze ntibashobora gucandaga biwabo gusa abandi ku isi badacandaga ntibazoba bikingiye kuko igumye ikwiragirana mu bindi bihugu izohinduka ku buryo igarukira iwabo nabo nyene barabizi izi ncanco bahejeje gucandaga biwabo ikizokurikira ni yuko bazorondera incanco kugira bacandaga abasigaye bo ku yindi migabane y'isi kuko ntaco baba bariko barakora ntibazobigira kubera urukundo bazobigira ahanini kugira nabo nyene bikinge. Mugabo ugiye kuraba nkamwe atubikora amaguru masha none ubona ko n'ubundi twebwe Abanyafrika dushaka gusanga duhuye n'ibibazo byinshi gusomana ari jya umenga isa n'iri kiraba nkikaze cyane muri bihugu bya Buraya na Amerika. Urumva ivyo nivyo nako ndakubwira yuko aha niho abantu batunganya ibikorwa byo mu by'ibihugu haba ku mugabane wa Afrika canke haba ku gihugu kimwe kimwe. Ibi nivyo bizotubera isomo kugira ngo tube turiga twitegurira ibyoba mu nyuma umuntu akaba afise kurya umuntu akeneye kugwanira igihugu aba afise ingabo zikigwanira no kuvyerekeye amagara y'abantu ukaba watunganije ibintu bikwiye bishobora guhangana n'ibi biza biraza kuko iki kiza si ca mbere canke kandi si ca nyuma n'ibindi bizoza. Rero isomero twohakura ni nk'uko wari uvuze ibihugu canke ku mugabane wa Afrika ahanini bobigiye umuntu vyoba vyiza umuntu abigize ku mugabane wa Afrika kuko niho vyokoroha kuronga uburyo n'abahinga bakwiye. Yego Oscar ko ari ryo somo umuntu azokuramo. Reka tuguha akanya gakwiye tugushimire ko waturungikiye nimero zawe ngo tuguhamagare. Yego cane. Urakoze cane ugira umusi mwiza ngahe Bujumbura mu Burundi. Muganga Arsene Nzobandora tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi hari rero mu bivugwa sinobishira mu bihuha sinobishira mu makuru nyayo ni mwebwe muhinga muza kutubwira incanco zirahari ariko harabakunze kuvuga yuko bikorera imiti aho bakavuga ati unyoye ka gingembre ariyo tangawizi ugashamwo indimu ugashamwo amazi ukabishira amazi ashushe bishobora kukurinda iyo covid. Ivyo bintu vyo ari vyo ga muganga? Ivyo national bivuga koko nta bushakashatsi buhari buvyerekana. Ego. Hanyuma nk'uko nabivuze nk'ivyigwa vyerekeye ibikinga canke ibidakinga birafise ukuntu bikorwa navyo birumva umuntu afashe iki canke kiriya kumva aratoye imitende hari n'aho usanga yari gutora mitende atana kimwe afashe. Urumva ivyo nico gituma umuntu adashobora kuvyemeza kandi ivyo nta muntu nta bumenyi ndabifitiye ko vyoba biri muri bikoze mw'iyo gingembre canke ibindi bafata. Yego. Ntaco ndabizi ko nukuri. Mbe none hari ubushakashatsi bwawe buriko buraba kugira ngo hambavu izo ncanco hanaboneke n'umuti? Hariho ubushakashatsi buza buraba bagerageza imiti imwe n'iriya kubera ugiye kuraba amakanda y'iyi migera iyo usanga isa ntihajya bari bahereye ibyo gukoresha nk'umuti bari batanguye gukoreshwa kugira bavure Ebola n'iko ugasanga urafise ico ufashamwe mu kuvura COVID-19. Mugabo mu nyuma ivyigwa vyerekanye yuko
uwo muti uragoye gukoresha kuko biva ryari umuntu awufashe iminsi aba yamaze arwaye urumva nico gituma ubunye nawe nyene ntugikoreshwa ku bwinshi mugabo iyo umuntu ku bagwaye bamwe nk'abo usanga baremvye bataragwara iminsi myinshi abo muti uracakoreshwa mugabo ntugikoreshwa ku bwinshi. Ikindi kintu kiriko kirageragezwa ni ugukoresha abasirikare bo mu mubiri baba bakuwe mu maraso y'ababa baragwaye iyi ndwara baca bagenda bagakuramo baje abasirikare bakingira umubiri hanyuma akaba baca bakoresha ku bantu baremvye. Ivyigwa biracarandanye, ivyigwa birahari kuvyerekeye bariko bararondera kugira barabe ukuntu bovura iyo ndwara hambavu y'ibi vyo gucandaga. Yego muganga Arsene, akajambo kanyu kanyuma ku bakunzi b'Ijwi ry'Amerika kuvyerekeye kino kiza bino bihe bigoye mwobabwira naka? Bino bihe bigoye ikintu ahanini umuntu yo kwitwararika ni ibyo kugerageza gukinga naho indwara igwaye kwikingira hariho ibintu bizwi bifasha. Ni ibi by'uko abantu badahurira hamwe ari benshi bishitse nabo bagahurira ahantu bagafata umwanya ukwiye hagati y'abantu hanyuma bakambara ibi vy'agapfukamunwa hanyuma bakibuka n'ibi byo gukaraba kenshi n'isabuni. Ibi biranafasha wanashaka no kuzindi ndwara. Hariho nk'ivyigwa byabaye mw'ibi bihugu, hariho nk'indwara tasubiye kubona kuva COVID-19 itanguye. Hari indwara zaciye zigabanuka cyane kuko twaciye tubona yuko zahora zitaterwa n'ibi by'uko abantu begerana hamwe n'ibi by'uko usanga umuntu atitwararika ibyo gukaraba kenshi gashoboka. Icyo nico kintu umuntu yoshikiriza hanyuma n'izo ncanco zaboneka mw'ibyo bihugu umuntu agasigurira abantu kugira bazifate kuko urabona n'ibihuha ni byinshi. Mugabo ahanini nuko ibyo bihuha umuntu yogerageza agasigurira abantu bakamenya ukuri nuko atari ukuri. Kuko mwene izi ndwara ikintu ca mbere gishobora gutuma umuntu ashobora kuzigwanya ahanini bica mu ncanco. Kuko umuntu yamaze kugwara kwikingira vyama ari byo byiza. Ego nuko rero muganga Arsene Nzobandora tubashimire cyane kuri kano kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika mwadufatiye umwanya uhagije mutanga ubumenyi bwanyu. Tukibutsa ko muri umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga musanzwe muri icegera c'umuyobozi ajejwe gukinga ivy'indwara zandukira mu karere ka kari mu buseruko bushira uburengero bwa Swede. Ejo Ijwi ry'Amerika n'iryabikora ko muzosubire mudukundire mutwemerere ko tuyaga nkuko mwabikoze no munsi. Yego murakoze namwe, ikintu cyose cyotuma tuyagira abo bavukanye b'iwacu no kuri ico kintu ni ciza cyane nitoreka kucitaba muduteye akamo. Yego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mwari muduteze amatwi muri irya nino kwisi. Mwakoze cyane kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi. Ni ikiganiro nateguye nongera nshikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo kubandanya kwikingira ikiza ca virusi ya corona. Mubandanye namwebwe mucikingira mongera muryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'Ijwi ry'Amerika naho butaha. Bakunzi ba Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.